wacu ni watwereka akarorero ibikorwa by'iterambere rusange nibyo nkingi ya demokarasi ibikorwa byo kubaka amashure n'urusangi rwa demokarasi ibikorwa by'iterambere rusange nibyo nkingi ya demokarasi amavuriro n'aya twese abarundi n'urusangi rwa demokarasi ibikorwa by'iterambere rusange nibyo nkingi ya demokarasi ugusukura uburundi bw'iwacu n'urusangi rwa demokarasi ibikorwa by'iterambere rusange nibyo nkingi ya demokarasi burya gukora ibikorwa rusangi n'urusangi rwa demokarasi ibikorwa by'iterambere rusange nibyo nkingi ya demokarasi ukingira ibidukikije yemwe n'urusangi rwa demokarasi Gire Kristu. Imani ishimwe. Imani ishimwe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Iyo mana nituyiha amashimwe tuyishimire. Ubahwa mwese umwe wese muco Imana yamuhaye. Bene gihugu bavandimwe bavyeyi bashiki bacu bene wacu uyu mwaka uzotubere twese umwaka w'amahoro amahoro ava ku Mana umwaka w'umutekano mwiza umwaka w'ububanyi bwiza hagati y'ibihugu umwaka wo kugwiza umwimbu umwaka wo kumererwa neza umwe wese ku mutima wiwe arafise akamubakiye tubifurize twese kwako kakubakiye muri uno mwaka w'ibihumbi 2024 woshobora kugatorera inyishu maze nawe uruhuke ku mutima amen bene gihugu mwese muri hano ndabona muri benshi nk'uwa tanguye kubivuga uyu n'umuhezagiro kuko ukumukoraniye hano muri benshi mwazindiwe n'ibikorwa kandi ibikorwa vyiza bavuga ko bivuga ku Mana ubure no kuvuga ko namwe aha muhejeje kurangura igikorwa c'Imana Imana ibahezagire cyane rero uno munsi iyo tuje ku bikorwa bene gutya turonka n'akanya kugira ngo tuganire kuko buriya umugabo ntavumba avumba ijambo aha mwese ndazi ko nimuza kuva hano ego mwakoze ibikorwa vyiza twakoze ibikorwa vyiza ariko ico muza kugenda muganira cyane ni ijambo muzoba mwumvise tuba twifuza rero yuko ijambo twoganira ryobera ijambo ritwubaka duhere ku bikorwa ibikorwa rusange murazi ivyarivyo naho nagenshi twagiye tubiganirako ibikorwa rusange ni kimwe mu bikoresho by'iterambere aha no babwira ko hari n'igihugu cyangwa ibihugu byashatse kwitwarira ibi bikorwa rusange baravyitirira baza kuvuga yuko wabo igihugu cyangwa ibihugu bavyubatse kubera ibikorwa rusange naho shwi Uburundi
muri kano karere ka Afrika, kurumbure mu bindi bihugu byatubanjirije mu bintu byo gutera imbere, ntituzi uko byagenze mu bijyanye n'ibikorwa rusange, ariko mu karere ka Afrika twebwe abarundi turabambere twashoboye gufata ibikorwa rusange nk'itsitso rimwe iterambere rihagazeko. Kubera iki? Kuko ejo bundi turi muri ya ntambara wakunda kuvuga ngo ni mu bidukikije, mu bidukikije habaye byinshi koko. Noneho muri irya ntambara abantu bakora uko bashoboye, batuma ibikorwa by'iyo ntambara bigenda bitera imbere. Barabenegihugu. Ariko icyo twovuga uno munsi, muratwumva neza, icyo twovuga uno munsi nuko ibikorwa twashoboye gushikako ari abenegihugu babigizemwo uruhara runini. Uno munsi turemeza yuko turi mu ideni ry'abenegihugu. Uburongozi, ubutegetsi buri mu ideni ry'abenegihugu, kuko ibyo twemeranije nabo ntiturabishikako. Ni birebire, hari ibyo twagerageje bigenda bicumbagira, ariko ibintu bijyanye no guteza imbere igihugu n'abakibamwo ntibyoroshe. Ariko icyo tuzi cyo nuko turi mu nzira nziza. Nyeniteka umukuru w'igihugu yavuze mu ijambo yuko twifuriza umwaka mwiza, avuga ati nubwo abarundi tubica umwano mu bintu bijyanye n'iterambere, nubwo tubica umwano turamaze gukora ibitari bikeyi. Nivyo harya urabye inzira twaciyemo ugashika uno munsi, nukuri twarakoze ibitangaza. Imana yaradukoresheje turakora ibikomeye. Reka rero nce mboneraho nshimire iyo Mana yatubaye hafi, ahubwo iremereza kutubamwo hano mu Burundi, iremereza kuba hano. Mwagiye mubyumva mu masengesho menshi yagiye araba, batwemera bavuga bati Imana yavuye mu bindi bihugu yimukira hano. Kubera iki? Kubera ko mu bindi bihugu bagiye gukora ibihushanye n'ivy'Imana ishaka. Ibyo barabitubwiye, kandi n'ubu turiko turumva bivugwa. Sinigwa ndabisubiramwe, namwe ndazi ko mukurikira. Hari ibyo bakora ibihugu bitandukanye Imana yanka, no muri Bibiliya vyanditse, ariko uno munsi nivyo twumva biriko birashigwa imbere. Bene gihugu, abanyakayanza n'abandi bashitsi bari hano bava mu zindi ntara, tubasabe iki gihugu Imana twayishize imbere. Ngiye nibuka wahoze ari musenyeri wa Gitega, musenyeri Ntamwana, niwe yaje igihe kimwe turi mu gikorane aravuga ati mwebwe mwazanye Imana muyishira imbere hano mu gihugu cy'u Burundi, ati murererwa kuko Imana si yo gukinisha.
imana muyishize imbere ni umugozi mwishize mu izosi. Aha nawe ukaba uzi ko wemera imana, menya ko ufise amasezerano nayo, kandi ni wewe wiyangaje, ni wowe wijanye ku mana. Bashavuga ngo barakwigishije, ibyo byose ntibakwigishije uri kijuju, ni wowe wijanye ku mana. Menya rero ko wagize amasezerano n'Imana, iyo mana ukaramuka uyihemukiye, Imana ntiyemera gutsindwa, zofuma igihitana akazi kawe. Uko wigenza kose kuri ayo masezerano ugeniye n'Imana, umenye ko ari umugozi wisize mu izosi, ko utegerezwa kubahiriza ayo masezerano. Ngaca rero ngira ko mvuga nti bimaze igihe kirekire bivugwa ati nk'abantu batuzanira ibintu bishaka kudutanisha n'Imana, bishaka kugira ngo bidupinganishe n'Imana, ati ibyo bintu ntituzopfe tuvyemeye. Ati n'abashaka kuzana amahera bavyitwaje ngo baje gufasha Burundi, ngo tutavyemeye. Ivyo navyo ndiko ndavuga murabizi ga yemwe. Ati bagashiraho ikintu kimeze nk'umutego, ati mutemeye ibyo bintu kubikora, ati abanyamadini bakavyemera bagahezagira abo bantu, ati n'amahera yacu tuja tuyabima. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati akaba ariyo mpamvu mwo kwitwaza kugira ngo mwitwibe amafaranga kandi tuyakwiye, kuko naryo amafaranga batwima nayiwacu. Turamaze kubimenya, nayiwacu badusahuye, mugabo bakayitwaza ibintu kugira ngo baze batubwira ngo mudakoze ibi ntayo tuzobaha, mudakoze ntituzobaha utundi, tuzobaha utu. Arya amafaranga nayiwacu. Ariko umukuru yavuze ati hako duhemuka ku Mana, hako duhemuka ku masezerano, ayo mahera dupfuma tuyaheba. Nari nifuje ko mwomuha amashi umukuru w'igihugu, kuko yafashe ingingo ikomeye. Ariko twese nk'abantu, abana b'Imana, twarigiranye amasezerano n'Imana, tumushigikire, natwe twishigikire, kuko nta maherezo yacu, amaherezo yacu ni ku Mana. Naraciye hano igihe kimwe ndabwira abantu abo twari ko turaganira, ni mbega hano ku isi twifuza iki? Hano ku isi duharanira iki? Wewe nk'umunyakayanza uri hano, wumva icyo wokwifuza, wovuga uti mbega nk'umuntu akwaye ati none wica ubona wifuza hano ku isi, ati wifuza iki ndaca ndakiguha, wewe wovuga ngo amahoro. Hariya naho umuntu akwaje uvuga ko icyo wifuza kurusha ibindi Imana yo guha iki, ubu ni iki? Amahoro. Amahoro hari akantu kabuze ko, oya, ni amahoro ava ku Mana, amahoro ava ku Mana, kuko amahoro ava ku Mana niyo adushikana ku iherezo ryiza hano ku isi. Muravyumvise? Amahoro ava ku Mana niyo azodushikana ku iherezo ryiza, kuko wa munsi Imana izoguhamagara, ntizoguhamagara kubaza ngo wari utunze amahera ngahe,
nizokubaza ngo wari ufise abana bangahe, nizokubaza ngo wahora ngo wahaya inzoga abantu bangahe, izokubaza iti wewe muri bimwe nagusaba, mbega hamwe nazi wawe nkagusaba amazi warampaye, hamwe naza nkagusaba ibyo kurya warampaye, hamwe nagusaba nti urababarira mugenzi wawe, ukunde mugenza nkuko wikunda wewe nyene, ugirire ikigongo batugiriye nabi nkuko nawe ubagirire ikigongwe. Aho nivyo ibyo nivyo Imana izokubaza. Ariko ivyo uramutse bitunganije nivyo bizogushirana kuri rya herezo ryiza. None wewe kuvuga ngo urangiriye ikigongo nkuko nanje ngira ikigongo abangiriye nabi, reka duhere uno munsi uwo tugiye cyo havuga ngo navyibagiye. Duhere uno munsi guhera mu gitondo wagiriye ikigongwe abantu bangahe nka kurya Yesu yatugiriye ikigongwe? Wewe uno munsi guhera mu gitondo wagiriye ikigongwe bangahe nkuko nawe ubusaba ikigongwe Imana ikakiguha? None wowe wagira ikigongwe bangahe guhera mu gitondo? Nabyo wibuka cyangwa uvuga uti nta ngorane? None cyagisabisho bavuga mu gitondo wari kuramubesha rero? Reka da, ejo ku munsi w'ejo wakigiriye bangahe? Uhere no munzi wawe wakigiriye bangahe? Nta numwe. Mu ndwi iheze basi kugira ngo twagure, mu ndwi iheze nta numwe. Mu kwezi guheze nta numwe. Mu kwezi guheze murumva bimwe Imana idusaba muri rya sezerano twagiraniye n'Imana no kugira imbabazi, gusaba ikigongwe nta birimwo, ntabyo mwaranguye. Murumva rero ko urugendo rukuri rurerure, ruracyari rurerure. Aha rero muraza muvyibuka, sinirirwa nza kuvuga birebire kubijanye n'ibikorwa n'ibijanye, murumva ko byace bijana no gusabana ikigongwe, kujyana imbabazi. Murumvise ko ikigongwe n'imbabazi biracagoranye, ariko ntacyo bitwaye. Murabandanya muza musaba imbabazi. Nuva hano uri kurataha ugenda usaba imbabazi uti Mana, ati narakubeshe, ati narahemutse kuri rya sezerano, ati muri kano kanya ndonse ndiko ndahema umwuka wawe, kuko uherewe ubusa nubwo uri munyakari, umunyacaha. Imana yaguhaye umwuka urahumeka, ubu ni sawa. Uti rero ati uyu mwuka ntuwunyake, ati ngirira ikigongo, ati mbwa guhera ubu ngiye kwihana hanyuma ngororoke. Nicyo tubifurije, muze mubandanye muri uno mwaka mugororokera Imana. Reka noneho nje ku kindi cya kabiri. Twari tuvuga tuti ibintu bijyanye n'umutekano, kuko iyo mbonye abantu bambaye nk'uko abene wacu bambaye, umuntu cya wumva uryohewe, cyomenya ko umutekano ari sawa. Ariko banyakayanza muri no ku mupaka, tuza twumva abantu baza kuri amakawa, abandi ibi babiriya. Ariko tubasabe mukomeze umutekano,
ivyo rabwira imisi yose mwa je nagira ndababwire nsubi inyuma gatoya ejo nejo bundi ukazomva wewe bakubwira ati umutekano ni wose nabyumvise hano babivuga ati umutekano ni sawa ariko mumenye ko abanyakayanza iyo abantu bavanga umutekano ni sawa bagasa n'abasinziriye mumenye ko ariho umwansi ariko aritegura none sivyo mumenye ko hadi uvuga ngo haragahengwe ngo umutekano waje ngo umutekano tubimazemo iminsi ico woca wimenya nuko aho nyene umwansi ni hariko aritegura uko umutekano uba muremure ico bokwita ngo umutekano mutwugazo ico bokwita umutekano waye muremure ahubwo nukuvuga ko umwansi ariko aritegura ku buryo bukomeye umunsi azokavyutsa muzobiva imbere ahubwo iyo umutekano ubaye muremure ndibuka kera tukiri mu bidukikije niho washobora kumara umunsi ukamara iminsi 2 3 atakintu wumvise ataka umuntu wase apfume yotse ikigori ukumva gituritse oya wacha wumva mu mutima utameze neza kuko wacumeye uti none uwundi nawe ari mu biki ati wa muntu nawe ari mu biki twaca tuza gusomba iyo ntambara kugira ngo tuze kuraba ibyo ariko arakora ibyo ari byo tugaca dufatana none ntiwumva nawe ibyo yaba ari gutegura byapfa biki byaca bipfiramwo niko bigenda namwe sindababwiye ngo oya ngo kigenda kwa mugenzi wawe ngo uze kudodagura n'ibiki oya mugabo mubimenye ko ariko bimeze ariyo mpamvu bababwira bati mwame muri maso mwame mugavye kuko nta narimwe umwansi ahagarara nta narimwe umwansi ahagarara iyo ariko muriko muratana mu mitwe iyo wibaza ngo habaye agahengwe aba ariko ararondera iyindi migambi imipangi ikaze yo kugira ngo akwirenze murumva rero umwansi ntiyigera asinzira none weho wotoraga agatiro gute no kubimenya rero tuvyitwararike ngabo muri hano mujejwe umutekano n'igisirikare nimwe turiko turabwira cyane kuko mwebwe muca muvyumva nagira mvuge nti igihugu cyacu cy'u Burundi Imana tugiriye neza yaraduhaye abanyamutekano mu gisoda no mu gipolisi bakunda umwuga tubone kano kanya namwebwe ko kubashimira no kubifuriza umwaka mwiza mwizina ry'inamashinga amateka kuko murakora bigashimwa namye numva ahantu bariko baravuga ururimi rusa n'ikirundi numva abantu bariko baravuga ngo abasirikare b'u Burundi ngo n'abasirikare ngo bakomeye ngo abasirikare badatinya gupfa byavuga abantu basa n'abavuye ururimi rusa n'ikirundi kuko narabyumvise ati ntibatinya gupfa ako kantu mwarakumvise je numva byinshi n'ibindi aba n'ibitandaba byose ndabyumviritse
ati baca bavuga ngo n'ibigwanisho bafise, baravuga ibigwanisho byinshi cyane mugabo wamengo biterwa n'ubwoba. Ndibuka iyo umuntu atinya uwundi hari amajambo avuga cyangwa avugishwa. Ndibuka tukiri mu ipori mu bidukikije, hari igihe bavuze ngo barya abahungu baranyika. Twumva iryo jambo iryo ari ryo. No mu Rwanda igihe hari inkotanyi bari mu ntambara nabyo byaravugwa ngo inkotanyi ziranyika. Iryo ni jambo atari ryiza. Uryumvise mugenzi wari uvuga ari nk'umusirikare uramenya ko atari ryiza, kuko bica bivuga ko vyerekana ko ku mutima hari ikintu kimaze kumwinjiramwo, ku buryo ibyo kurinda vyovyo bica bitangura kugabanuka. Ico gihe rero bava ngo turanyika, twe twaritwengera ngo none ngo abantu ngo wumva aha ngo mundi mwanya ukamva mu yindi ntara ngo bigenda ngo baranyika. Narabyumvise urumva abantu bavuga ati ngo barakomeye, ngo bafise ibigwanisho bingana gutya na gutya na gutya, baradondagura. Sawa, ariko umuntu arumva icyo bashaka kuvuga icyo ari cyo. Abajeje umutekano wese bamenye ivyo ari byo. Rero nariko ndavuga nti igihugu cyacu kirakingiye, izo ngabo zacu nizimana ikoreshe cyane cyane, ariko nazo izo ngabo n'abana bacu, bene wacu, bashiki bacu. Izo ngabo n'abana b'Imana. Nukuvuga rero yuko muri kino gihugu cyacu twovuga yuko hakingiye mu mutekano. Ndibuka nyakwigendera sogokuru niwe yatubwiye turi mu masengesho ati igihugu cy'u Burundi naho wowe umeze gute, naho wowe ungana gute, ati ntushobora kugitera ukiva imbere, kubera ko uje kugitera uba uje gukora mu gahanga k'Imana. Ati rero uzosigara unigana n'Imana iyo muzihurira. None sivyo? Harababigerageje, murabazi. Harababigerageje. Wewe washaka wiryamiye ukaza wumva ngo babantu bose ngo nabyabigwanisho byose ngo barunze hasi. Ya Mana, nidushimira Imana kwikomera amaji. Nivyo iyi Mana ndiko ndavuga, iyi Mana ndiko ndavuga ni ya Mana y'Abarundi, ya Mana y'abasogokuru n'abasogokuruza, ya Mana twasenga kuva kera. Iyo niyo turiko turahamagara hano, niyo turiko turashima dukengurukira, niri kurakingira Burundi, niyo yaje no kuba ushinga intebe mu Burundi. Iyo Mana rero irumva kandi irishura. Jewe ndiko ndavuga hano simvuga amajambo y'ugushikuza, mvuga amajambo ahagaze ku byabaye, ahagaze ku byabaye. Uvyemere cyangwa ubihakane, uvyemere cyangwa ubihakane, ariko ni byabaye. Intambara iza guhera, ndababwire kimwe gusa, intambara iza guhera. Imana yarungitse abantu, Imana yarungitse abantu baza kutubwira bati icambere mubanze mureke ubusambanyi. Icambere mubanze mureke ubusambanyi. Turabyumva tuti ibyo biroroshe. Ingingo zirafatwa, zarafashwe pe.
Imana ibona ko tubikoze. Wihenze ukihenda, ibyakurikira ntabyo nzi. Ivyo tubishira mu ngiro. Abo bantu baragenda, haheze igihe kirekire, barongera baragaruka. Ati mw'abantu mwe, Imana yatubwiye ngo mushire ibigwanisho hasi. Aho rero byari ibintu bikomeye, murabyumva. Kandi uwo twari ko turatana mu mitwe nawe yaciye yongera inguvu nyinshi cyane, mugabo abo bantu bavuga ngo Imana bati ngo dushire ibigwanisho hasi, kandi natwe twari dufise ibigwanisho byinshi cyane. Kubishira hasi, uwundi atabishize hasi, twumva biragoye. Ariko banyakayanza, ndababwire ko nka kumwe wa Mutama bavuga ati zana uwo mwana, imubwira iti mpereza uwo mwana, ati umushire harya umumpe. Wa Mutama ati biragoye, ati reka kudidinganya. Mutama jafata inkota, agiye gutema, acabona intama iraje. Intama n'ikirumara buriya, nubwo muzirya mwebwe mugabo n'ikirumara. Noneho ico gihe bimera nk'uko turiyumvira, abayobozi icyo gihe bariyumvira bati turavyemeye, tariko twishize mu ntoki z'Imana. Niwemera kuduheba kubera ko tugiye gushira mu ngiro ishaka ryawe, basi turemera dufe, ikiba kibe, kuko n'umuzoca utujana iwawe. Reka ni marchandage, none wopfa kugenda uko ata nawe atasezerano nawe ushizeho. Noneho turashira ibigwanisho hasi. Ico gihe twagwana atumereye nabi pe, ariko ndababwiza ukuri, ibyo ni ivy'ukuri, si ivyo bakaba twabwiwe, nivyo twiboneye. Dushize ibigwanisho hasi, ndababwire ko igihe cyose twagwa kuva uwo munsi twemeye kubishira hasi, twishize mu ntoki z'Imana. Nta muntu numwe yapfuye, nta muntu numwe yongeye gupfa yishwe n'uwo twagwana, nta numwe. Indege zarasutse amabombe, ibikoho binini birasuka, ariko nta muntu numwe yapfuye kubera ivyo. Ngiyo y'Imana. Duca tubona ko cyari kigeragezo, mugabo ikigeragezo gikomeye cyane, kugira ngo Imana irabe koko ko twebwe dushobora kwemera ivyo Imana ishaka, dushobora gukora nubwo turi mu bihe bigoye, tugakora tukemera ijambo ryayo. Twarinze duheza intambara atarundi rusoro dusohoye. Imana ishimwe. Twarinze duheza intambara atarundi rusoro dusohoye. N'umwasi twari ko turagwana nawe yavuze ati jewe ndazi ko baheze, baravya amabombe badutera n'ibiki bati baraheze. Sawa, mugabo umunsi bavuze bati tube tuti ingwana iraheze, babona turazutse, twarazutse nyine. Ibyo rero ni vyabaye. Ya Mana, iyi Mana ni Imana y'ukuri,
ni imana y'ukuri. Tuyisabe rero kumbe turiko turaba iby'umutekano, imana umutekano irawinjiramo cyane, kuko imana ikubwiye ati nsenga, nibyo ntiriko irakubesha, iriko iravuga ati nsenga, hanyuma imitwaro yawe yimpereze, jewe ndayikora kuko nzi iyo ndayijana. Ibyo nivyo natwe rero tuvuye tuti imana duha umutekano, duhe ya mahoro ava kuri wewe. Imana iriko iratwumva kandi iri hano, none sivyo ga yemwe? Imana iri hano iriko iratwumva. Uwo mutekano rero imana irawuzi, ati nsenga jewe uwo mutekano nzowikorera, nzowutunganya. Murumva ko ukuri kose yakutubwiye. Rero duheraheze mu kintu cy'umutekano tuvuga tuti mwame mwitwararitse,